Karibu. Ni sawa. Okay. Makuru y'iminsi. Hama tubakiriza iki? Murakoze. Kenzanye ngaha no kwambwiye ko hari ikintu cerekeye umwana ushaka tuganira. Nje kumviriza. Ariko nk'uko bivuze sinzi ko wabimenye nari maze iminsi ntari ino. Nari nasimbiye muri Kenya kuraba umwana. Hari telefone nakiriye impa message itari nziza. Nkurondeye ku telefone ndakubura. Hari message nakiriye ko umwana wacu yafashwe na cya kibazo cy'umutima amerewe nabi. Byabaye ngombwa ko ndahagera, ariko nubwo nahageze sinahagiriye umwanya, kandi niyo mpagira umwanya nta kintu ari gukora. Umwana nasanze Imana yamukunze kuturuta, nasanze yitabye Imana. Bosco, gute wakwitora ukambwira ibintu nk'ibi nk'uko umenga ni ibintu byoroshe? Arine, ntacyo ntakoze. Naragerageje kurondera kuri telefone bakambwira ko izimije. Nta na kimwe ntagerageje gukora kugenda biko no kuronka ngenda kubwiye, ariko narakubuze. Kandi aruzi ko je sinari nzi yuri. Naragerageje ngo ndakubwire tugende tujanye, nkurondeye kuri telefone ndakubura. Nta kintu ari gukora, nahisemo kwijana. Ariko ndaguye ndagarutse. We kutigeze ndondera kuri telefone umunsi warimwe kuvava ngaha, basi ngo umbaza amakuru y'umwana ko namerewe. Ariko nawe kuvava ngaha kabisa waritwaye ukuntu kutameze neza. Waritwaye nk'ingumba itarigeze ibyara n'umusore imwe. Nta no gutora telefone ngo mbaza amakuru y'uko umwana amerewe. Simbitahura. Bivuze ko atakindi kintu gifise cyo kubaza amatsiko yaraheze n'ikikandaro caraheze. Icyo utumva ni iki? Cene rashitse, urazi gukura ikiziga muri Kenya gushika ngaha, amahera bisabwa ko nangana. Ntabyo nishoboreye. Twakoze ibisabwa, baramushingura, nanjye ndagaruka. N'ikiganiro caraheze. Murakoze. Ma. Sawa. Ufise ikibazo nyabaki? Mvuye kwa Bosco. Bosco yambwiye ko Neri yitabye Imana. Byananiye kwakira, sindabitahura, sindiyumvisha ko umukobwa wanje yagiye. Kimbabaje, umwana wacu yaragwaye, ntibigeze bambwira ko umwana yarwaye, basi vuba ngenda.
tubonane ndamukoze nka nyina ndamwiteho nyereke nenda namukumbuye ariko nakiriye amakuru numva ko yapfuye. Birababaje kubura umuntu n'umuhanga, birababaje kubura umuntu n'umwegere, cyane cyane umwana wawe. Nagerageje guha amahoro, nagerageje kubyakira, nagerageje kwiyumvisha ko twese ariyo nzira kandi bikunda kandi bishoboka ko umuntu ashobora gupfa. gusa nyine wihangane iyo situbayemo kandi ukomeza urira no kubyumvira ko nibyo cyo bimugarura. Ariko ntabwo ari amakosa yawe kubera ko urazi ibihe wari urimo ntiwigeze ubimenya. Byibura uza kubimenya wari kuhaba mugapfuma mujyana na Bosco wari kuzoronka amahirwe yo kumuhamba. Ariko nta kintu kibera ubusa, byose hari imigambi y'Imana. Basi Imana ibipanga ikabishaka bikamuma nkamusezera cyangwa basi nkumva amakuru ko yapfuye ariko nkaja guhamba. Nangwa kwiyumvisha ko ndi n'umuvyeyi mubi. Ntabwo uri umuvyeyi mubi, sivyo? Ihangane. Biragoye ko uraziva burya hari igihe mpora niyumvira nkibaza ati ejo h'umuntu haba hameze gutya. Je mfatiye ku buzima twabayemo sinari nizeye ko hazogera igihe mba mu nzu nk'iyi nicara muri pisine ndara aho nshatse uri icyo nshatse nk'ubu. Iva wewe aha ibyo navuze byose nariko ndivuga kumenya ngo ntumeze neza. Iva wowe ufise ikibazo cy'abana? Mama, biragoye. Jefuse ikibazo ca Aline. Aline yagututse yakubwiye nabi? Ibyo nibyo ntari ikibazo. Gusa Aline yabuze umwana wiwe w'umukobwa. Okay. None Aline kubura umwana we w'umukobwa no kutamera neza kwawe ibyo birasa? Maze hanapfuye n'utariwe iyo hapfuma hapfa n'uyu turi kumwe ngaha. Hoho byo twuba tunatomboye kubera icyo twadushaka gushika ko twatwagishitse. Mugabe ibyo ntibisa yuko Aline kuba yabuze umwana ngo he cubabara. Ibyo birakuraba hapfuye nde wawe? Mama wasatse. Urumva amajambo ngiye? Umuntu abuze umuntu ucuje ngaho uvuga amajambo yo ucunamushinyagurira. Ahubwo wowe Eva mbwiza ukuri.
hagati ya wowe na Aline hari iki we ko ntari kunda nagutahura ubu nka Aline jewe ndapfuye agaca avuga amajambo nkayo wonye niwo mukijose ngo umwitayeho cyane mama nta kintu kinyegeje ntaco ahubwo ni kubera ko ari umuntu kandi yabuze uwiwe kandi tubana mu nzu nubwo yoba atari uwo tubana mu nzu ariko umuntu amaze kubura umuntu nawe birakubabaza kuko nawe byo kubaho ariko uca uvuga amajambo nkayo kweri haya umeze gute umbabarire nyuma ndakubangamiye gusa gikuru cyari kinzanye ngaha kwari gusaba imbabazi bivanye n'ukuntu nakwitwaye kurya munsi ndetse ariko nakwitwaye ko nabi kandi cyane birashobora kuba byarakubabaje gusa ntiyari jewe byari shavu niyo mpamvu numva umenga ufata umwanya nkaza gusaba imbabazi kugira ibintu bihera Iva ibyo ntacu ni ukuri ntarakimwe kandi bitahura nanjye ndi umubyeyi nanjye just yasanze ahantu bashwaniye bakangira nk'ibyo nakoze biza gushwanya rero nawe ndagutahura sinigeze ndagushagurira rero ni byiza kandi urakoze kumpa imbabazi ikindi ndabana poe kuba mwarabuze umuntu ni ikintu gikomeye cyane ndabona uri gutangaje ariko ndabizi kuko narabumvise muri kubivuga na Justin ndazi kuri mu bihe bibi kandi bikomeye reka binagoye ni igihe cy'ibibazo gusa nta muntu ahangana n'ibizo bimubaho niyo mpamvu uwo mwanya munini wo kwiyumvira byinshi uwureka kuko ibibazo byinshi bizotuma ugira ikibazo kandi atanyungu n'imwe bigutera uwagiye ntagaruka ibihe ntibihinduka ngo kubera ibyiyumviro ahubwo ibyiyumviro byo bikononera ubuzima aho ni mu gihe udafite umuntu akuganiriza aza guha pole gusa mumbabarire kandi mwihangane birashika Iva ko wiyumviye kumumuriza ibyo ndabigushimiye
iki gihe utumye umpamagara inyuma y'igihe kirekire ndasubiye kumukubaza ni igiki gitumye umpamagara inyuma y'igihe kirekire kandi usa n'ufise niba Itirosa hoteli iherereye mu gisagara ca Rumonge umva ndahakurangire ugiye mu Rumonge uva mu gisagara ca Bujumbura ukagira ku bariyeri y'igipolisi ukinjira mu muji wa Rumonge ugiye imbere gato nko ku metero 500 ucona icapa mu kuboko kw'ibafu canditseko niba Itirosa hoteli uvuye mu majepfo naho mu ntara za Makamba ukagira mu muji wa Rumonge ku isoko wigira imbere gatoya nko ku metero 500 ucubona icapa canditseko niba Itirosa hoteli mu kuboko kw'iburyo ucuduga haruguru gatoya ugacubona inyubakwa nziza cane iyagagirana ukagera kuri iyo hoteli wakigwa neza n'abantu bavyigiye kwakira ingenzi baragutembereza hoteli bakakureka amashambre meza cane ameze neza ashashe neza amashuka yera eka ayagayaga muri ico cumba harimwo frigo hakabamwo ecran hakabamwo wifi sivyo gusa ukeneye koga amazi ashushe uyasangamwo canke ukoga yakanye eka ivyo ushaka sivyo gusa muri niba Itirosa hoteli hari igikoni ciza ukeneye gufungura baragutegura imfungurwa nziza cane ziteye igomwe sivyo gusa muri niba Itirosa hoteli hariho salle de réception sivyo gusa hariho n'ubutambiro sivyo gusa hariho n'ubutambiro bimwe bita mu Gifaransa boîte de nuit ufise icubaza inimero ngizi hepfo ni igiki gitumye umpamagara inyuma y'igihe kirekire kandi usa n'ufise biriza ndakubwira ikintu kimwe uratinyuka ukabwejanga ngaha mu nzu wanje ngo niki gitube ndakurondera ntacyo wumva wewe ntabwo wumvira ikintu tube ndakurondera okay warabikoze akunda kubaza basi hari abashizemo ubwenge wiyumvire ko nufata Iva ukagenda mu kabana kwa Abeli kariho uzoronka buri kimwe mu kubutunzi bwa Abeli warihenze ubwenge bwawe buracurama cyane gerageza kwibuka neza umviriza boss icambere na mbere ikosa ukoze uno munsi bibi rya mbere n'ijya nyuma usubira kwiyumvira guterura uko kuboko kwawe ngo uri kunkubita jewe icyo nkora kwa Abeli we ntikikuraba okay nkuko bivuze ntibindaba nyine sinshaka no kubyinjiramo ariko ndakwibutsa akantu gato icyo kurinda isezerano cyo ntagihari ariko ibyo urimo bihabanye ibyo twavuganyije nawe sinshaka no kubyumva ariko nkubaza akantu gato basi ndakwibutse iyumvire kuri gukora icyo wari ukwiye gukora umwanya utari ukwiye uyu mwanya uri gukora ibi bintu warakurenganye cyane ikigiye gukurikira no kwicuza ariko ikintu ndagusabye utabinkwegamo kuko ibiri gukora umwanya wo kubikoramo warakurenganye cyane urusha kwiyumvira ko Abeli ari ikihugu hamwe atazomenya iby'iwawe umunsi yabimenye uzo kwicuza bosco namusi kumenga uri kuranyita kumenga ushaka kumenya kira kintu kirabajewe inyuma y'igihe kirekire waranyononeye ubuzima misheri wanje sha naho gumutagata kweri makuru y'imisi nenda gukumbuye muhira mbere bimeze gute biragenda neza yego mu vyakazi ntagiye gukora mbere no musi nyine sinagiye naruhutse kubera iki urarushe cyane ntangorane hama meme wanje hari ikintu nari nshaka kukubwira Abeli wa Mose
Abeli uriya wahariye ujya nyene ndamuzi. ujya turavukana. Abeli Eh, muravukana? eh, Ko ntarigenda kubona none muri kumwe kandi muvukana. ujya ni mutoyi wanje gusa ariko sinifuza ko yobimenya, biherere muri twebwe gusa. None nibyashika akakubona ntazokumenya. Oya, ndizera ko atabyo azomenya kubera abavyeyi badutandukanije tukiri batoya. Gusa hari impamvu kuba ndakubwiye ivyo, hari ivyo shaka ufashe nk'umukunzi wanje. Urabona abavyeyi bacu bose barapfuye kandi amatongo bayasigiye Abeli. Rero ndashaka kuronka bike mu byo bamusigiye atarinze kumenya. Kigiki. Urazi ukuntu ushaka tubikore, gusa ntuntahure nabi. Urazi ko umukunzi wanje tubiziranyemo nta ngorane. Abeli narumvise ko ariko arondera akazi, rero naciye ndonka iciyumviro. Urabona kajya akabutike kanje, shaka tumugira umukozi wacu, ariko Jesse seruka shaka ariwe uzoca usheruka nka mabuja wiwe. Uzoca uraba uburyo ubigenza kugira mubonane. Nimwamara kubonana mu nyuma tuzogenda tumwagiriza inda, amashe tumukora icyo dushaka. Mama, Sawa. umeze neza? Hama ufise akazi kenshi icyo nashaka nakubaza. Oya, niho nari nkicugura ahubwo nimwe muri abambere. Cera rero icyo ndakubaza. Abeli akazi karaza. Ego kagenda neza, ariko ni buke buke ngira niko yantaramenyera. Hama ukwiye gushima Imana kuba wararonse aka kazi, kuko hari benshi bifuza aka kazi, ariko nashimiye kubwira musaza wanje ahashire wewe. Mwarakoze cyane. Ariko mfise impamvu yatumye nshima kugusabira kano kazi. Abeli ndagukunda. Mabuja, ibyo ndabubaha kandi ndabafata nka mabuja wanje kuko boss ni musaza wanyu. Ariko ico kintu mumbwiye ndumva umengo nico kunda n'ukuri. Mabuja, je mfise umugore. Wari ubizi ko mfise umugore? Navyo narinzi. Mabuja, umugore wanje Yarine ndamukunda, sishobora kumuhemukira kuko noba ndi gihemu. Abeli, je sinari ufise umugore, ariko kuba umufise numva ata kibazo kirimo ngaho. Je sinje kugira mbe umugore wawe. Umugore wawe uzo mu mwanya wiwe nanje mu mwanya wanje. Ico ndagukenere ko gusa ni ukunda no kunyitaho. Mabuja, ariko vyo kurumva ivyo bintu ko vyokunda. Icambere kimwe Mabuja, arawe uracari muto, ntiwobura umuhungu mukundana. Kandi ikindi naco, je ndi umugabo, ndafise umugore kandi nkunda. Nukuri ndakwinginze ugenda urondera uwundi. Nimba ushaka akazi kora ivyo ndiko ndagusaba. Ndumva bitokunda n'ukuri ko umugore wanje ndamukunda n'umutima wanje wose. Sinifuza kuba igihemu jewe. Nubwiye ko ndagufatiranye, ndaguhaye umwanya wo kuvyiyumvira. Ejo niwo munsi wa nyuma, udakoze ivyo ndakubwiye nzoca ndakwirukana.
meme ivyo umbwiye nivyo? Okay, iyo ndashaka tuyishire kwa Bere nkuko twari twabipanze. sheri ibyo umbwiye numva bitokunda. Twari twapanze ko nishira inda kuri Abeli mu gihe ndari ya Abeli, ariko inda niwawe numva ntobeshera umuntu w'abandi. Meme umva nkubwira ikintu kimwe, twari twapanze ko tuzoyimushirako mu gihe ari yiwe, ako nimba bishitse akaba ari iwanje sindayasi, ibanga rizoca riguma hagati ya jewe na wewe, ntawe uzokugira bimenya ko twamubesheye, kuko uyu mwana niyamara kuvuka yitiriwe uwiwe, niyamara gukura azotorana imwe mu mitungo yiwe, imaze kuba iyiwiwe natwe izobiba iyiwacu. Sheri ndagukunda, nta kintu musaba ndeke kubwigukorera, mba numva nokora buri kintu cyose musaba ko binsabye, reka ndabikora, gusa numva mfise ubwoba bwinshi. Urakoze kubinyemerera. Kwa Abeli naragiye, maze gushika kwa Abeli nasanze bamutwaye kumufunga ku bwa violence, bica biba ngombwa ko ngaruka iwawe. Maze kugaruka iwawe narakubuze, nta cyandiko nabonye iwawe ngo menye aho nzokuronderera, nta makuru namwe nasubiye kuronka kubw'iwawe. Bosco, ni nyuma yo kugaruka ntiwigeze unaturondera ngo umenye uko tubayeho, umenye umwana wawe yaravutse, umenye uwo mwana wawe n'umukobwa cyangwa n'umuhungu, umenye umwana wawe icyo ari cyo, nta kintu na kimwe wigeze ushaka kumenya. Bosco, twaciye muri byinshi twe n'umwana wanje, sinshaka ko amagorwa twavuyemo tuyasubiramo ku bwawe. Hajya kwa Abeli ushaka ko tuva, tubayeho neza kandi dufise amahoro. Rero Bosco, nkuko nakubwiye ubwa mbere, uku kuboko kwawe ntikuze kwiyumvire kandi kunkorako. Sinkiri meme wa kera, umwe watwara uko ushatse, umwe washaka gufata nkuko wigombeye wewe nyine ubwawe. Narahindutse kubw'iwanje, nta muntu ambwira icyo gukora, ndacibwira.